Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Akaba ari umwanya tugiye kubageza ko amakuru agezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu cy'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye babiriko biravugwa ku bategetsi batandukanye nga mu gihugu cy'u Burundi muri politike, imigenderanire n'andi makungu ndetse n'ibindi vyinshi babiriko biravugwa bigezwe ko irya nino hoba mu gihugu ndetse no ku mugabane wa Afrika no mwisi muri rusangi. Ni mugari nkuru twabahaye y'intwaza ngabo yakoze mu kiringo ca gatatu ca nkuru nziza, na cyane cyane ubuhinga yakoresheje bujanye no guhenda bavuga ko bafise imihari gwana umuntu mbere yo kubiba amafaranga, imiduga no kunyuruza abakorana n'iyo mihari. Yari yarateguye ibigwanisho azarerekana ngo nivyo agurisha, aratora bamwe mu bahoze mu gisirikare ca kera ex-FAB n'abahoze bagwana muri FNL bajejwe kuryosha iyo mihari kugira ngo bagwe mu mutego wa Noel. Twarabahaye uburorero bw'abanyurujwe baricwa biciye muri iyo mitego. Muri iyi nkuru rero tugiye kubageza ko tugiye kubera ku mukenyero mushasha iperereza cyangwa se Noel banyenza ko ariko arakoresha mu guhonya abantu. Ni umukenyero kandi wubakiye ku biroberi vy'ububeshi nk'uko muza kubikurikirana muri ano makuru. Gusa kandi mbere ko tubageza ko ivyi nkuru tubabwire yuko abapolisi basubijwe mu buzima busanzwe bariko basaba gutunganirizwa kubijanye na pension yabo. Ubu n'ubutumwa twarungikiwe n'umwe mu bahoze mu gipolisi cy'u Burundi. Utinjewe nahoze mu gipolisi cy'u Burundi nabaye demobilize mu mwaka w'ibihumbi 2008. Ndamaze umwaka ngeze kuronswa pension ariko vyaranse. Abahoze mu gipolisi cy'u Burundi turafise iyo ngorane. Abademobilize bo mu gipolisi ntidufatwa cyo kimwe n'abademobilize bo mu gisirikare, kuko abahoze mu gisirikare bobo bashikanye imyaka ya pension baratunganirizwa muri ANSS, ariko wahoze mu gipolisi cy'u Burundi we agiye muri ANSS bamubwira ko abahoze mu gipolisi vyabo biri mu gipfungu. Uti naragiye kubaza banyishura ngo twebwe ivyacu bizobanzwa kwigwa. Nituzi ko mu gihe twari mu kazi amafaranga yacu ya NSS yoba yarariwe akaba atararishwe. Turasavye rwose mugenduzi mukuru w'igipolisi n'umushikiranganje mu vyajejwe ari mu gipolisi bavugane na ANSS ikibazo cacu gitora inzira, mudutangire ubutumwa bushikire abo bategetse kumbure twotunganirizwa. Natwe tuti abashikira General Major Joseph Ninteretse atwara igipolisi ndetse na General Major Leonidas Ndaruzaniye atwara ubushikiranganje mu byo bujejwe arimo umutekano babashikirize kino kibazo cyaba bahoze mu gipolisi cy'u Burundi kugira ngo nabo batunganirizwe. Nkuko kandi natangwe mbivuga muri iyi nkuru tugiye kubera ku mukenyero mushasha uwo bita Lieutenant Colonel Noel banyenza ko ariko arakoresha mu guhonya abantu ngo n'umukenyuro wubakiye ku biroberi ivy'ububeshi. Umukenyero mushasha wa Lieutenant Colonel Noel banyenza ko waje wagura wa mutego yahora akoresha ubwa mbere. Nubaracafise ibigwanisha akoresha vyo guhendesha bavuga ko bafise imari y'ikiroberi. Nubaracayihenda ngo bamugurire amasasi, inkoho za grenade, vya muzinga n'ibindi. Ico umuroberi cyose yipfuza Noel banyenza ko aragifise. Nubu kandi aracafise abahoze muri FAB n'aba FNL bajejwe gukoka iyo mihari ngo hariho ibigwanisho binyegejwe mu Burundi canke ngo hariho amasase biba mu makambi. Nubu abanyuruzwa baracanyuruzwa biciye muri uwo mukenyuro, ariko ivyo bisa n'ivyagabanutse kuko hari benshi bamaze kumenya uwo mutego. Intambwe ya kabiri rero yabaye yo kwigarurira bamwe mu bahoze mu mihari y'ikiroberi. Abo bari mu bahungutse bava nko mu makambi ya Mahama no mu makambi y'impunzi mu gihugu ca Tanzania, Uganda ndetse na Kenya. Abo bari mu bahoze bapfunzwe bagirizwa gukorana n'imihari y'ikiroberi. Abo kandi biraborohera rwose guhena imihari bahozemwo canke abo bahoranye mu mihari itandukanye. Intambwe ya gatatu kwabaye gushiraho imihari y'ikiroberi c'ububeshi. Iyo mihari y'ububeshi iriho, irafise amazina, irafise indongozi, irafise ibigwanisho kandi irafise abagwanyi. Igikorwa cyayo nico kuneka umugwi witwaje ibigwanisho uri kuragwanira mu buseruko bw'igihugu kibanyi ngo ndetse no kwica imihari y'abarundi iriko iravuka, hakazamo kandi no kunyuruza abashaka kwinjira mu mihari y'ikiroberi. Uwo mukenyuro kandi muti rero uwo mukenyuro woba ukorwa gute? Gutanga abagwanyi binjizwa mu mihari. Inzira ya mbere ikoreshwa ni y'ububeshi. Muri ubwo bubeshi nuko ama yiteguriye gutanga abagwanyi baje kwinjizwa mu mihari y'ikiroberi ibiri kiravuka.
igihe cyose bamenye ko hari abariko baratanguza ikiroberi abatwariye imihari y'ububeshi barabegera bararungika intumwe bamenyesha ko yobafasha recruitment y'abagwanyi. Uko niko rero abasumyi b'urusaku binjizwa muri iyo mihari maze ibitegurwa vyose bikaba bizwi i Bujumbura. Izo nderetsi ziza zikirebutse cyane zikaza zerekana ko zishoboye kuzana abagwanyi benshi mu mwanya muto, ngo nazo kandi zizana vya vyumviro vyo kugura ibigwanisho mu Burundi. Izi nderetsi zisigaye zikora ikindi kintu gikomeye, kwemeza imihari ko hari abakuru b'amakambi mu Burundi bitegure gukorana n'iyo mihari. Ivyo nivyo zashikiye Dieudonné Niyukuri Batazira Rabe aho yinjira mu Burundi azi neza ko hari abakuru b'amakambi bamurindiriye ngo bakorane. Umwe muri abo bakuru b'amakambi yari Lieutenant Colonel Noel Banyenzako. Umukenyero wa kabiri harimo gusaba ko imihari ifatana kugira ngo ironke inguvu. Umutego ukoreshwa ku mihari isa n'igoranye kwakira abasumyi b'urusaku ni ugusaba kuja hamwe kugira bongereze inguvu. Inama zikomeye zirakogwa gushikaho ya mihari ivugana ikagabura inzego. Hari imihari itazi ko ifise umukuru w'igisirikare cyayo yavuye kwa Nobel Banyenzako, ibara ryaraguye. Imihari rero imaze guhura n'uyu mutego icitangura kuvuga ko ifise amasurire dormante ari mu Burundi. Umurongozi w'umuhari usanga yemeza ko afise abagwanyi mu Burundi, abagwanyi nawe nyene abatarigera abona kiretse ku mafoto no ku mavideo. Hari imihari myinshi irasangiye ayo maserire dormante ariko nta vyizi kuko umukuru w'izo serire ni Lieutenant Colonel Noel Banyenzako. Bimwe rero mu vyayo maserire dormante akora no kwakira abagwanyi bashasha baba barungitswe n'abakuru baya mihari yahendwa ikavangana n'ababeshi. Hari imisore myinshi n'abagabo bahonye bazi ngo bagiye kwinjira urugamba. Utwara umuhari wavanzwe amenyesha utwara ingabo ziri kuri terrain ko yo kwakira abagwanyi bashasha baje kwinjira. Mu nyuma wa mukuru w'umuhari ngazoguma bwirwa ko ba bantu bashitse ko bari mu bandi kumbe baramaze kwicwa. Ikindi kandi iyi mihari y'ububeshi cikora no kumenya abari mu gihugu bavugana n'abakuru b'imihari ivuga ko iri ku rugamba. Ni gutyo uyu mwaka hari abantu benshi cyane banyurijwe mu gihugu cyose bagirizwa ko bavugana n'imihari y'ikiroberi. Bamwe mu banyurijwe usanga bagirizwe ko bakorana no mu gwitwaje ibigwanisho baye mu 2023. Ico biva ko nuko abatwara iyo mihari nka bose babesha ko bakorana na M23 kugira bemerwe ko bakomeye, ariko navyo bikaba ari ibinyoma. Hari kandi ngo n'imihari ijejwe guhenda abarundi. Nkuko amakuru abandanya bivuga hari imihari imwe isanzwe ijejwe kubesha abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Iyo mihari ifise intumwa zishika mu makambi y'impunzi mu bakukurutse bahoze muri FABU n'abahoze ku rugamba rwa FNL baje kubahenda ko hari urugamba rwo kubohoza igihugu urugira rutangure. Iyo mihari yose y'ububeshi yongera koko ikorana na M23. Izo ntumwa rero zirashika no mu bihugu nka za Buraya, Canada na Amerika kubwira abantu ngo batanga amafaranga y'urugamba. Kimwe mu bitangaje vy'iyo mihari n'ingene ikora nka sekte igenda icanishamwe abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD ukamengo akagwi kose gafise intsinzi yako itegerezwa gutanganwa abandi batarabimenya. Bagenda bavuga ko ibintu biheze hasiga akanya gato maze akavuka kurabana y'ingwe mu bahora bari ari bamwe. Bigeraho ngaho abantu bagasumana urusaku i Bujumbura bakaronka amakuru yose y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Bene iyo mihari rero harimo ijejwe kumenya neza abatavuga rumwe n'ubutegetsi bo babiyumvamwo inzira y'umuheto. Barimwo mu baca banyuruzwa mu Burundi. Mu minsi iri imbere hari imihari kandi tuzotera dushira habona muyiriko irakwegera abarundi nayo. Hari impanuro kandi iriko iratangwa. Uti miryango mubona banyu banyuruzwa muri no minsi mwitwararike rwose kumenya vuba ko ata muntu bariko baravugana kijanye n'ikiroberi. Abo nibo bakarirwa guca bicwa vyihuse. Ntimugatenyenye kumutabariza mu mwanya muto cyane umuntu nk'uyo kuko ukubaho kuyo kuba gusigaye ari ikibazo c'amasaha. Bantu muvuga ko muri ko mushinga imihari yo kubohoza igihugu nimwe mudashobora gukora iperereza muhagarika ivyo bintu vyo kwishisha abantu. Mukabona uzobwira ko afise isoko y'ibigwanisho mu Burundi, mukagira ababazanira abagwanyi mu Burundi, mukamufise ama lesureur dormante zakira abagwanyi bashashe mu Burundi, mukamwifatanije kandi n'ikindi kirobere cibanga gifise abagwanyi mu Burundi.
mugahendwa gukorana n'abakuru b'amakambi mu Burundi, muramenye ko bishoboka ko muri kumwe na Lieutenant Colonel Noel Banyiyenzako. Ngo bategetsi mwahawe gutwara igihugu ni mwisubireko, mwirinde izi nzira zituma abarundi basubira kwiyumvira ingwano. Nta nyungu y'intambara yica igihugu kandi tukama turi inyuma muri vyose. Tubivuge tubisubiremwo, ntigera hatangura urugamba rwa gisirikare imbere yuko haboneka une vision politique globale. Hatangura urugamba rwa politike akaba ari rwo rutunganya inzira zo gukiza igihugu. Ibindi vyose ni ububeshi canke ubusuma. Perezida Thomas Sankara niwe yagize ati, umusirikare atagira imbone ya politike ashobora guhinduka inkozi y'ikibi gusa. Atambono rero yo guhuza abarundi bose, atambono y'ingene igihugu cova mu karenganyo n'ubukene, atambono yo guheza indyane ziri mu gihugu, ntaho tuzoba tuvuye, ntaho tuzoba tugiye. Iperereza rya CNDD-FDD ryo rizobitomboreramwo ribandanye gusasika inganda. Iyi rero akaba ari inkuru yatohojwe kandi kandikwa na Pacifique Ninahazwe arongoye ishiramwe riharanira agateka kazina muntu Murantunge ari ryo Fokode. Mu yandi makuru ariko aravugwa, reka tugaruke ku bindi biriko biravugwa cyane mu Rumonge, aho ibintu naho bitifashe neza. Abapolisi babiri bahanywe bagirizwa gukubita umuntu agapfa, ariko urwo rubanza rurateye umubabaro benshi bo mu kibano. Sentare nkuru y'igihugu ya Rumonge mu ntara ya Burunga mu manuko bw'igihugu yarasumye urubanza rwashashe mu ntara y'Ikibiriraho, irimo abapolisi babiri bagirizwa gukubita n'impaka umushoferi Eric Irakoze imyaka 36 azwi kuri tazirano rya Mututsi bikamuviramwo urupfu. Abo bagirizwa Emery Ndikumana na Blaise Uwimana baciriwe gupfungwa, umwe imyaka 10 undi imyaka 20 hamwe n'ihadabu rinini ku muryango w'umuhisi. Urwo rubanza ni RP 637 ubusa bar RP RMP 1294 ubusa bare ne rwahuza parike ya Rumonge n'abapolisi babiri. Emery Ndikumana yaremeye ivyabaye aburana yemera icaha, yaciriwe gupfungwa imyaka 10 n'ihadabu ry'ibihumbi 50 vy'amarundi. Mu gihe Blaise Uwimana yagumye akana ivyagirizwa, yarahanishijwe gupfungwa imyaka 20 no kuriha ihadabu ry'ibihumbi 100 vy'amarundi. Abo bapolisi ngo bategerezwa kandi kuriha miliyoni 20 z'amarundi umwe wese zizohabwa umuryango w'umuhisi nk'indishi y'akababaro yerekejwe n'ibice 6% vyayo biharugwa kuva urubanza rushinzwe gushika aheze kurihwa, hamwe n'ibice 4% kandi amagara magabanije azotangwa n'abo bapolisi nyene bagiriwe n'icaha. Ngo n'urubanza rwanyarutse kandi rukaba n'ikimenyetso gikomeye. Urwo rubanza rwasomwe mu ntara y'Ikibiriraho kandi rukaba rwarihuse guca rutegurwa kuva bikiba. Urwo rubanza rubonwa nk'ikimenyetso gikomeye ku mabakogwa na bamwe mu bapolisi hamwe na bamwe mu bagize inzego z'umutekano. Gico bamwe n'abandi babivuze ko umubabaro no kudatahura. Inyuma y'intahe abanyagihugu benshi barerekanye ko bababaye, bakabona ko ivyo bihana ari bito cyane ku cyaha nk'ico. Uti birateye isoni kwica umuntu ugacufungwa imyaka 10, ubutungane buja hehe? Niko umwe mu banyagihugu yagaragaje umubabaro. Mututsi ntiyari umwicanyi, yari umugabo akora mu bugwaneza. Umuntu ntashobora kwicwa ukamengo nta cabaye, niko vyongewe ko no mubanyi w'umuhisi. Abandi berekana ko umutekano bandanye utosekara, bagatinya ko ubutungane buzobandanya butakaza icizere ku mabi akogwa n'abapolisi. Mu gihe kandi abajejwe ngo kudukingira babaye inkozi z'ikibi kandi bagasa nuko badahanwa, mbega bizogenda gute mu banyagihugu basanzwe? Ni kumwe mu bashoferi yidoze. Muri komine Rumonge urwo rubanza ruzokwama rwibuka ngo kubwa benshi ingingo ya sentare si igitunganiriza umuryango w'umuhisi kandi ivyura kwibaza ibibazo ku ruhara rw'inzego z'umutekano no gukingira abanyagihugu. Abapolisi kandi bama bavuzwe mu mabi menshi yo kugandagura abantu n'ayandi mabi menshi, ariko ngo ni gake bacirirwa imanza zikwiranye n'icaha baba bakoze, nk'uko benshi mu banyagihugu babivuga bidoga bafise kandi n'umubabaro.
Ngayo rero amakuru y'ivyari biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi ufyonde subscribe canke s'abone niba utarafyonda ko kugira ngo tujucikanwe nadushikiriza usangize kandi no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje barashikirwa niba biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. No Muhuza TV rero Imana iba hezagiye mu bikorwa vyanyu vya misi yose muriko murakora. Amakuru yacu yo kuri no munsi yo arabandanya mu gihe turiko turabategurira ibindi vyinshi biriko biravugwa hirya no hino mu nzego zitandukanye. Imana ibahezagire.